nta kindi noshobora gusaba naho ibyo kuvuga ngo bo tujana ntaho mbona bo tujana kubera sino turugo rwanje ngo nongere nze kuza ndabayabaye ni no musiro roshogirashwe kwishuri ubu wo mu ya mbere niyiga wo mu gatanu aho twari amaze gitangura narabasabagije kwasabira indaro asigabo biga nyine aho secondaire nibo bara abandi babiri nyene tugumana mu nzu nko bari hejuru ku aho nagize uburi bw'impamvu nyene twigumirayo teke mu mabarabara abandi bagakora ubundi buhinga bwabo boteka ko ariho n'abasiga batekera ku mitara sanga yaresta umutara wiwe hejuru y'amazi niyo yasize akababura kiwe yamazaza n'ibinogera injye ubwa mbere abaza tugarukire kinjye hari umuntu bavuze ko yagiye ku radio kuvuga by'amadigi ninde amadigi wenyene ni ihindagurika ry'ibihe ryarateye ku isi yose si mu Burundi gusa ahatari hake ibintu bijanye n'imyuzurira amazi abatari bake mwaragiye murabibona ku marezo sosio ku bantu baravye Marengo Media hano ni mutari bwarabe naho ugeno manuke mu muswa ziganiro cyo mu Kibenga hariya kuri Kibenga Lake amazi yateye ahoze La Costa Beach ubiri mu mazi yose singa gusa mwarabonye Dubai naho nyina amazi yarateye Mozambique the same Dar es Salaam muri Tanzania Kenya the same hatari hake amazi yarateye ku isi hose so reno kuvuga ko iki kintu ari ku isi hose nico bita El Nino ku isi hose cyo kintu carateye birava ku mahose abenshi baribaza ati mbega biva kuki mugabo ni ku mahose ya ari amaneje ubari karayunga yose amazi niyo mpamvu tubona no munsi amazi ari menshi so Marengo Media no munsi rero twashitse mu Gatumba na Gatumba naho ni hamwe muhatewe n'amazi mu Gatumba ho ni kenshi maze gushika ariko bakubwira ko amazi no munsi ahari ari mboneka rimwe bobo Tanganyika ni Rusizi hari ari ikintu cyari no munsi tugiye kuganira na bene gihugu leta yarafashe no mugambe kuvuga ati kabene gihugu twakure mu Gatumba tubatware ahandi badashobora gutwagwa n'amazi rero tugiye kuganira na bene gihugu mbega ingingo ya leta yo kwimura abene gihugu mu Gatumba bayakiriye gute bifashe gute mu buzima busanzwe uno munsi business bazikora gute kuko n'amazi ukorara no ku mayense nuko twayibona mu masanamu ubu nimbabura batereka hejuru abantu kujabuka bisa kwa wambaye ibintu muko mwana mwibarabara iri barabara imodoka zisha mu mazi of course sore cyambere gira subscribe kuri YouTube yacu ni Marengo Media nitwa Sida Silva gira subscribe hama n'ibiganiro unavuga ngo ubisangize n'abantu kugira ngo mushobore akubona rero twagiye tugane na bene gihugu mbega ingingo bayakira gute mbega babayeho gute chimere kuri kamera Komode unatisha sana muvye na mahoro mu Gatumba habaye ikiringo kingana gute ndahabaye ikiri imyaka ingahe ni imyaka 56 ndindi ariho mbaye niyo myaka ufise jewe ni imyaka 60 mbaye muri Gatumba imyaka nka 70 ndaha muri Gatumba jewe cyo nifuza nyakubaho cyo dukorera nadukorere idigi kuko twebwe ntaho toba tugishobora kugira ngo tuve mu ngo zacu dushobore kugenda handi ntibikunda icyo dusaba nyakubahwa n'ukuraba umuvyeyi adukorera idigi kugira nacu dushobore kuva mwaka kangaratete k'amazi nta kindi noshobora gusaba naho ibyo kuvuga ngo bo tujana ntaho mbona bo tujana kubera sino turugo rwanje ngo nongere nze kuza ndabayabaye nimba ziko yoba yaraduteguriye umuryango wanje wose nkawuterura akaba hafise nukuri ni vyiza twoshobora kugira umuryango gute umuryango wanje remwe abana ababuzukuru none abo bose ndovuga ngo ndiko ndabaterura ndabajane n'ukuntu ngana uko ntibikunda nadukorere Rusizi tugume mu rugo rwacu tugume mu ngo zacu abona nahafise hadukwiye n'umuryango wanje ibyo ni vyiza cyane tovyeme ariko ntibikunda naho kugira ngo ndi rugo rwanye nongere nze ahandi ntabyo noba nkishobora itiza gusa dusabye nadukorere idigi gusa Rusizi nta bindi norenzako sawa eko turabandanya kuganira na bene gihugu hano mu Gatumba tubabaza mbega ingingo ya leta yo kubimura bayakiriye gute batari bake baravuga ati ni bibazo kugena utamenyereye ariko kandi kubana bafite abana ku mashuri ati turamenya naho hantu leta yo dutwara ariko rero turaganira n'abatari bake babene gihugu hano mu Gatumba turakora mukije mu vyeyi
rero ikintu cyo dushimisha bwa mbere kwimuka ntitwokanga umugambi wa leta ariko rero imbere yuko yimura nibyo bibazo nyene uraja he urashikiraho urabaho gute mu gihe wowe utamenyereye ubuzima bw'abo bantu bakujanye kindi naco kwimura umuntu utagira naho umushikirize ugasanga gushikije ahantu hanze abana ntibagira aho baryama n'ibyo turyama ko bimwe byaroneka urabona ko abantu bose bari mu barabara nubwo yase ko tuja mu barabara turimenya aho twikinga rero icyo twe dusaba leta kujya yari yagiye kwiradiyo akavuga yuko bamuhaye amafaranga yo kubaka idege ntiyabivuze atabwenga afise kandi abo bantu bari bamuhaye ico ciyumviro akavuga ko bashigikira ivyo bikorwa nabandanya dusabire ati je byaranse hanyuma sabe kandi bajya nyene batwubakire ikisi kintu kigoye cyane ni kintu gikenewe gusa ni baraje ntoyi ngaho bashaka kugira amazi akagira hamwe na hamwe hanyuma ngaho abanyagihugu bakibera byo kwimuranaho so yimura abazemera kugenda n'atazovyemera we ntiwovyemera je ku bwanje sinze kweri kuko je ibintu menyereye no sinakubwiye narayibusa none ciye ngenda nkantu ntamenyereye hoho nomara n'umwaka ntaribi ariko menyereye umbwiye kumva ko ndamuteca cyumviro acavuga ati akiye aho utabimenyereye biragoye yes biragoye ariko kubera ko mutaramenya leta igishora kuba amazu meza kavuga ati mushikira ahantu heza kubera ko umuntu atawurabimenya nibaza ko yorindira uba mu gatuma imyaka ingana je no mvukira asha imyaka gatumba ifise niyo mfise kuko batwimuye mama afise ndaho mu Kigaramango abimura rero basanga mba ndahasazi rero ayo mazu nyene bivuga nigendere itegura ico kibanza neza ibigwati nyene by'abantu avuga ati abandabimuye aha ndabajanya inzu haje ushika bagura urufunguzo rw'inzu aho sawa twogenda ariko hariyo nabandi bifite amaparcelle yabo batogenda bavuga ati genda ashoye kupambana n'amazi yakahaguma yakuriwe kuhaguma baje adashoboye kubaka nizo nziza zo kurinda amazi tukabaviramo tukigira niho mutagiye mubona mwoguma mubana n'amazi nkuko ntabwo banukuri twamaze kumenyera umubiri nta na kimwe aya mezi abiri asigaye kumwe nuko kwa gatanu kwa hetse kwa gatandatu icizo baribonetse ntabwo ni rya mbere hoho mutewe n'amazi mu myaka umaze ngaha mu Gatumba aya mazi mbona yo bari nko aya mbere kuruta ayandi uko ayandi yose byari bisanzwe ariko ubu ni menshi impamvu rero yagumye ivuga ku bimura abantu keshi bagiye barabesha abantu no kubafasha ugasanga leta ibishizemo uruhara abofashije babene gihugu leta ntishime ko bafasha nkuko barekuriwe nayo abo bamashirahamwe babafashe bikwiye usanga nayo bishizemo intege zo kushaka ko abanyagirwa tofashwa neza byo byose biratera umugumu ko tuba abanyagirwa tifuza kwimuka murababaye kandi mwihanga cyane turababaye ko harabagiye muri Soberi bavuye yuko nyene bababwire ngo bazobatekera bavuye yuko nyene babakoya mu aho ni he mazi yaheruka aho mu Kigaramango babakuranga barabajana muri Soberi bavuye yuko nyene atakintu na kimwe bafashije no bagitakamba ibyabo bafashwe nk'abane numva kwimura kujana atafise kujana ayifise abafise yaza no nkorira je hana bavuga ko n'abahara abantu bagura amaparcelle abantu barahari bagura amaparcelle mu mazi bari mu mabanga nyene ntitubamenya ariko kwaza bumva ngo kwa naka yagurishije naka yagurira wose amafaranga urumva tuvyumva ko nyene kandi ngo mu bantu nyene b'ibicocoro nyene muri leta bafise amafaranga rero kumenya ngo ni naka ntushobora kubimenya ko uravyumva mu binwa abahagurisha bo murabumva kubera ko uravyumva nyene nano bamufata nabakoresheje vyiwe ufise abana bangahe je mfise abana 7 mw'abanyeshuri abanyeshuri 5 no musi rero shogirashwe ku ishuri nk'ubu wo mu ya mbere niyiga wo mu gatanu aho twari amaze agitangura narabasabagije kwasabira indaro hasigaye abo biga nyene aho secondaire nibo bara abandi babiri nyene tugumana mu nzu nk'ubu bari hejuru ku aho nagize uburiri bw'imafu nyene twigumirayo bwigumira hejuru tarindiraho ntahira gufungura ubiroroshe warusanzwe ukora iki wapi je nadandaza nyene ibi by'amatete ndiko ndaje nyene ari mu Kigaramango aho nkorera ni byoroshe cyane kuko n'abakiriye urumva byaranse abahumbizi bayakura byaranse amaguru ari mu gucika kwera ibimeme ahubwo leta yari kuraba bigasaba imfashanyo ikazana ibyo kurya abantu bakaba bararonka ibyo bafungura naho kwimura si byiza nirondera imiryango idodora kubaza n'ifungurwa bagaburira abantu kuko abarimye bose byaratwawe aho mu murima na gahinda ntibakironka bakora nicyo mbona nosaba
mbeho iyo bonetse byo gufungura guteka bigenda gute ko hose ari amazi imbabura benshi baca bayaranja bagashira utuntu nyene ku mameza ugashaka akambabura ugateka ukarya uteka uyagazemwo mva se kuvuga ngo ni ibintu nyene bigore bene baranga ku gisirikare ya position ngako nabo nyene ari ibintu by'agahinda nuko nyene tubaye reka tubihanganisha nibaza ko leta niyo muvyeyi wa twese kandi igiye kubikorera ko gukorera ivyumviro byanyu turamwizeye narabe nawe nyene yarahabaye arabe inde yahabaye umuvyeyi wacu yarabaye agiye hajya nawe nyine agatereza amaso hajya inyuma yiwe yobona ati aba bantu barababaye narabe yabaye mu kajaga arabe nawe aratewe n'amazi nabo nyene bagiye binyuma yiwe kinyinya yose umutumba wa kabiri n'uwa mbere warafashwe n'iya gatatu yo nikivuga imeze nk'iyi wacu narabe raba dodore asabe bagenzi we hirya no hino adufashe amazaza n'ibinogera injyanjye ubwa mbere abaza tugarukire kinjye hari umuntu bavuze ko yagiye ku radio kuvuga by'amadigi ninde amadigi wenyene niwe yari yavuze ko zoko iryo digi aravuga ko hanze bemeye uburyo n'ubu nababwire ati bujya buryo tugire tubukoreshe mu kwindwi yatangura igikorwa narabe reka twizere ko leta igiye kubikorera ko dushimira abakwadukana kuri Marengo Media ariko kandi kwadukurikirana nimba ari nakantu gato ufise ushobora gufashisha bene bihugu hano mu Gatumba twandikire hama tugashikana tugushimira kwadukanya duhaye yego murakoze namwe nitwa Mugisha Eric ubaye mu Gatumba ikintu kingana gute mu Gatumba je niyo navukiye ndamaze imyaka myinshi kuko ndi musangwa butaka bo nganye ni mu Gatumba n'imyaka 25 uko imyaka 25 banga mu Gatumba namwe inzonyo yaratewe n'amazi cyane gose yatewe n'amazi ko amazi ya twese yadukozeko yego sanzwe uri umunyeshuri canke warahejeje amashuri narayahejeje kweri na kaminuza oya na kaminuza sindase wapi urafise batoyi bawe oya je muri wacu ndwanyuma mfise bakuru banje gusa mwese umva mwarahejeje muri wanyu oya yaratahejeje uhamaze imyaka irenga 25 mbega iki kiza cyaya mazi umwuzurira ni ryambere mu bibonye uyu mwuzurira sijya mbere tubonye oya iyi ni imyaka ishika kungahe amazi adukubita dutera ico gihe mwacha mu bigenza gute oya tubigenze gute gashako ubona aya mazi ico twakora iki twarashobora gukora ibintu bita nuzenya madigi tuzibira kugira ngo turabe ko aya mazi yogira yozana umuvuduko mukeya mugabo byaranse byaba imfa gusa uno munsi leta yavuye yafashe umugambi wo kuvuga ati reka abene gihugu ba mu Gatumba tubimure mbega ingingo mwayakiriye gute mu bisanzwe twe twavuga ati na uharira na leta cyangwa ngo washaka guhangana na leta ariko kuvuga ati ngo twimuge mu Gatumba ico kintu cyadukoze ko cyane ni nkaho umengo babatwambuye ikintu kinini cyane batwambuye uburenganzira bw'umwe n'igihugu kuko nk'ahantu uba wavukiye ubusanzwe umenyereye ukumva ati ngo bagira kwimura ngo twari nk'ahandi hantu utamenyere ubuzima bwaho urumva nkaho uba wambuye ikintu kinini cyane ego nubona aho kuguma ngaho utegwa n'amazi ari byo ubona vyopfuma ari byo ubona vyoroshe oya sico nosaba ahubwo nuko gusa erega ibi byose nuko gusa yako leta ni mbega leta agoye ibona gute kurumva ko twinga rego sigyo bivuga ati ngo leta ni twebwe sivyo ahubwo turasaba leta yuko ari cyo ari ikintu yokora basi kubwano mazi urabona idufashe kubwano mazi eske ho kugwiki sivyo nimba ari ikintu gisabwa ku bene igihugu twenda twe kwitanga ariko na leta itushigikire urumva ico dukora muri Gatumba yacu kuko ibisigatumba gusa ndetse birakora no ngaha mu Kajaga hose na amazi gusa reka turinde ico leta izokora novuga ngo ivyo tuvugana byo dukorana abishika kure mwijoro murajyama mugasinzira oya ntidushaka kugira ngo dusinzire kuko nura ahantu hatagira amazi ajya muti muri hejuru ubu bikoko imvubu ingona zuze muri ayo mazi urabona ntushaka kuryama ngo usinzire ngo wumve ko uronse itiro oyaye abantu bose abantu bajya mu mabarabara urabona bamwe bubatse uduhema hiyo ahantu nyene hadashika amazi mugabo urumva nshaka kugira ngo dusinzire umwanya wose matwiteza ati amazi ashobora kuza akadukubita kandi canke inkozi zibibi urabona ko iyo ahantu hakoraniye abantu benshi mu duhema aho hantu si na mutekano ubu harukwiye rero tukajyama ngo tujyame tumbe ngo nyine turaryamye tiro ayaye guteka umuteka gute akababura gashira he canke amashiga kwa amazi yateye mu mazu muteka gute guteka ari ikintu kigoye cyane mugabo
nyene ikintu cyo gufungura yaranje kugira ngo ufungure bana iyo batekera mu mabarabara tekera mu mabarabara abandi bagakora ubundi buhinga bwabo boteka ko ariho n'abasiga batekera ku mitara mitara sanga yaresta umutara wiwe hejuru y'amazi niyo yasize akababura kiwe abona na mahoro Mahoro, mo kwitande nitwa Joseline Zamu. ubaye mu gatumba ikintu kingana gute woduza nakaje Mbo mugatumba je ndabaye kuva mvuka navukiye ahambira. Yego, kwanza tubihanganishe mwaratewe n'umwuzurira w'amazi ibi ni rya mbere mu kingo ubaye ngaha mu gatumba ubibonye oya sijambere. leta yarafashe ingingo yo kuvuga ati reka bene igihugu bo mu gatumba tubimure tubakure mwano mazi iyo ngingo mwayakiriye gute Bo iyo ngingo nkaje kubwanje ko ururondero bwose bunga anye naho bonwa rumva byongora ururondero bwaho n'imibereho. ubwo ubona leta yokora iki Leta ico yokora dukorera ivyigi dukorera ahantu nyene guruza uruko ruraca bakadukorera. arabona tumva digi nigi Ibigi ni gukora gifate rusizi hanagiye igaca intuzenye ahantu yagira pasura ahantu yataye inzira niho bagenda barakora. aya mazi ava muri Rusizi canke Tanganyika Ava muri rusizi akatuja muri Tanganyika nayo kubera amaze guhimba agasuka usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe genda ndazama kuva uruzi Tanganyika novuga ngo canke iyo Rusizi muko muravuga iteye n'umwuzure hano mu gatumba urudandazwa ubu gwifashe gute rugandazwa nyene nikije nyene yani kwa kuninye abakiriya baraza n'umugore mwiza. guteka biroroshe ko mbona hose hatewe n'amazi mbabura mbega gucana mu bigenza gute Mucana turiyaranja nyene turagira nyene uburiri bw'impamvu size kubyumva ubuki uburiri bw'impamvu umeze gute mbo hari ibiti nyene bakora agaca tugira ibiti bininiya nyene kumenya ko igitanda kininiya no dushira nyene tukiyaranja ukoresha amakara aho muyaronka vyoroshye amakara nyene tuyaronka bigoye biragoye cyane nk'udukara tw'igihumbi ni imboga gusa. urubatse Yego sabana bangahe atatu. hari umwe harimo umunyeshuri Yego yiga hehe kw'ishuri agenda gute ishuri nyene aritegura amakavogera amazi akagenda ku ishuri. saraza ati dukoresha twaguye mu mazi canke twononeka Si rimwe si kabiri kubera yiga mu wa mbere cyane yaranje nkagura kandi nabuze nankambura arindira uzogenda ubundi munsi nawe umwana wakora iki shinga naharagwaye ntakimwakora ngaho ko nawe imbere wavuze ko umerewe nabi ubwo nivyo vyavuye kuri aya mazi kubera amazi ubwo birashobora gusha kubera nta kiro turonka umuryama ntacyo muronka torironka gute nta kiro turonka. iyo muvuga ngo ntibobimura mubona bo bareka uko mubona inyushi yo biyiye kugira uno munsi muryame musinzire mubona aho kogwa iki apari yo diki nk'ubu ubundi icyo bodukora bodushira basi bakadushikiza nko mu mazu nyene yubatse mugapana bya bindi tujugumiza nyene hanze bamwe badutwaye baratwereka ahantu dushobora gushikira naho turabona kanone. ushino hudwa kano kanya kacu nihangana